severe ndavyo kuna amadose menshi nubakiye arondera yabuze yanyitse mpamvize amakenga mutungane hari abantu bamwe babura ari manza bagatsindwa ukaza kuzinyegeza kuzikisha kugira ngo ababo batsinze ntibaronke amahirwe ndafise amakenga yuko imanza amadose asaba kuzimbira dusaba yuko muri ejo rero mukurungika amadosi izikwezi bwahera izo ngingo nziko ndafata zizokwitwa ko zafashe nde kuko umuntu afata ingingo kubera icari urwego rwa serivisi umuntu n'urwego naje ariko ndavuga ngaha ariko ndagisho analyse siriko ndavuga nka bien ndayisaba ni arisho turi kiravuga n'urwego di coordinateur national turumvikana ngaha none uwo muntu ariko acurubanza muri yo pariki takiba nawe ubwe pariki ya Republika Bujumbura nikibaho sentare y'igihugu ya Bujumbura nikibaho pariki ya Republika Igitega nikibaho sentare y'igihugu ya Gitega nikibaho none umunsi ingwe afatwa na procureur ya Gitega agasinya ati ngo fe Agitega pari procureur de la Republika Gitega muko wa sentare ya Gitega ni nyabaki nibaho none umva ibaho none umva nagwakora ngo ntakiri bisa cyo masiye muri so gihe basabirane bacha batanga interime hagasinya ukungirije atikome sizero mu mutuwa bose interime bisanzwe turabitegeko gushikisa hari amasentare atakibaho n'amazina yayo akabona amaparike atakibaho n'ayandi usanga amazina yagumye ahari ndibaza yuko aho parike yagumye hari ndetse n'icicaro cayo kikaguma ahandi nyene ndibaza yuko muri ako karere irimo twishimikije iri tegeko ibwirizwa itunganya igitabo agenga itunganywa n'ububasha bwa sentare aho umuntu iyo sentare yagumyeho ndibaza yuko maje amakeje ndemeranye yuko ubwo bubasha izo ingingo zo zafashwe zo guma zubahirijwe mugabo aho sentare yahinduwe izina igakugwaho muri ako karere itakibaho ndibaza manzo ziracibwa Chiro zata ntagaciro zifise ko ndaza abashimwa manza abavoka ndabatsi ndazi n'abavoka bamwe ko atazovyemera bazovyemera kubera abaruciye na sentare yaruciye nibaho nta competence bise je nk'akarura guhaye none nk'ubu uvuze yuko je marabakarura nk'ubu bitego dufise ngaho tuvuga yuko hariho n'umunsi TGI ntangwa hari agace nkumva wo mutimbuzi hari agace yakahora gatwagura TGI Bujumbura mu ntangwa kinje muri ntangwa none muri cyo gihe hamwe yo cyurubanza TGI Bujumbura mvugo banza rubaho none haro TGI Bubanza narabubanza uno munsi hariho TGI Mpanda none mu gihe TGI Bubanza yo cyurubanza uno munsi bitegeko wa TGI Mpanda Bujumbura rafise ubashe kompetence sheri baza yuko aba izimanza n'icyo cyuma bavuze yuko izimanza ziracibwa aho amasena yavuyeho kana atakinabaho izini mfa gusa kuko ndazi nawe urayi nazo byemerereka kuko ajya ari competence ya sena y'urubanza n'iza civile zo ziri gikomeye ko bararaba akarere sena rifise ubasha na competence nta bino bavuga nibaza navuze yuko nibanyarutse ahubwo ngo babwira ngo ejo nibyo bitarakajagari basanze barusingwana yishe mutungane bizo bitakajagari bazosubira mu manza zaciwe n'amasenare atafite ubasha kandi batufise n'indi bibazo vy'imanza z'amanyanga n'akarenganyo zitaraja mu ngiro kubera abikomeje nagomba abeshe yuko hari abacamanza umutima bamwe bari akana bamwe bapfuye mugabo akabona n'abavoka abashimwa manza abavoka
bagese bamwe mwese bose mugabo bamwe bapfuye mbere barashima hari abavuga icyo vuze nagishikije nakwijana hari abacamanza no munsi bashirwa mu ngorane n'abavoka hari abavoka batagifise kamere mere kugendera muga wabo no kuburana baburana bahagaze mu kuri kugira ngo umuburanyi wose rukimukira wiwe amuburane ari mu kuri atsindwe biciye mu kuri besha baba komisioneri umuhaye urubanza aza kubona umucamanza avuga ati rirya tongo ririmo valere y'amafaranga angana gutya rirya rubanza rurimo miliyaridi 30 ati rero hajya urya 10 bigenda neza ukamurengana urya muntu nari mu manyanga bimuhe ni warusha duha ivyo birahari kwe cyo dusaba rero abavoka bamenye umugabo wabo biradutangaza nukuri mu avoka yari umuntu atiza gufasha kugira ngo ubutungane bukomeye kuko iyo bagiye kurana nabo uwaburanira ari mukuru afite ibyangombwa bakabona mufungiye ubusa ndibaza rero birababaza babana ujye kurana umuntu gasanga afise ibyemezo byose muga byavyemenzo abacamanza bakagiturira bakirengako umwavoka atiza kubabara mugatsi n'uwo umwavoka ubu nibo bambere bazotaha giturire bamwe kugira ngo baguri ntahe aho kureka ubutungane kwa ubutungane nyakuri cyo tubahanura je nisho abantu abashingwa munani umvise n'abatwara b'abavoka nyene bamaze imisi babahanura bamwe bataye umurongo bisubireko hano mfise no batwara vuga atagiye babaha ibihano nukuri bisubireko nami ndakivuga ko ibaje neza na twebwe tugiye guhaguruka urwego b'abavoka hari abavoka basigaye bigenza nk'abakomisiyoneri bateza kuburana ahubwo baburana imanza abarundi imanza amanyanga bamwe tugiye guhaguruka ko tumaze kuva amadosi amwe aho umwene gihugu amwitura agende kumuburanira kera kivuga aho kuza kumuburanira acagenda kuvugana mu avoka n'urya muntu yarenganije umwene gihugu muto agaca amuha amahera agaca agenda kuburana aho kuvuga mu ndabu aho ndaburanira adefanda hagaze asa nk'uburana wawo ndarenganya wamu ushika ashiramo n'ikintu citwa notandere imbere kugira cinyize atsindishe wabo wundi wamukira wiwe atabimubwiye hari n'ibindi birenze rero cida bisaba utungane haraza kumusinyira agaca mutsindisha mu ibanga kamgatori gumira hiye na convocation nazo mubwira akazinyegeza wa mwavoka kuko avugana na babana ati boneka titaba gushika naho ubanza amaze gwera rukaba rugahera rugacika ahaza kumusinyira bagaca yinumira ibiringo byo kunguruza bikarengana kugira bamene gigatsindwe ntarongisaganizo kunguruza bigize no bavoka babo turafise umaka habatwituye nabo boza no bereka abantu baza gusinyira batababwiye cyo so gutunganira mu zo gutungana nibasure kwemera umwavoka n'umwe azoza gusinyira umukiriya wiwe batazananye ivyemezo ko ari bamutumye uko maze kugaragara besha bamwe bamafsageso kabi bahabwa amahera baza gusinyira abantu batabize kugira ngo ubanza bintu banduka aburi kuruguruza mu ubu kubera babegeranye amatoza kumenya bajya mu masena y'intango bajeje ibintu by'imanza zisanzwe civile bizotuma barabiba abantu banje kuja kure abacamanza bakitwaza kari kure bakaza gutohoza ngo ivyemezo atacitwaza robesha ngo sinarose ivyemezo kubera nabuze uburyo bwo gushika kuri tere mwizore ntoyi barozobera n'amaguru icyo wumva ari akarusho kwanza n'umwene gihugu gushikira ubutungane atarusha ivyo biri byiza muga rero tuvuga ngo kina tubona yuko nabajeje intwara mu izone bazoma bakurikirana bijya haro bandikira atababona bakavugana umwene gihugu yitwe ati ko ndarenganywa bakatoza amatoza yimbitse muga rero umbajije imisi ine isigaye iyo nyene kwezi ugomba guhere iteko risi nabivuze ni ngorane kubera ndagisoyemo kandi tufise imanza ziko ziracibwa n'abantu n'amasentare atafitiye ubasha iki naco byategeza ko ryagiye kugira ngo tworoherwe sibyo abene gihugu umwene gihugu yoroherwe ariko aratama ingwanda ufise n'umusi hari muri kuno kwezi n'abacamanza bonyene ntibabona ivyo barimo kubera umucamanza aza amategeko yicaye muri sentare itakibaho umucamanza mose jamise sentare itakibaho
yicaye muri parike itakibaho. Umucamanza no munsi nashaka gushikiriza umva sentare arimo yari komine, iyo komine ubu yatwara iyo sentare irimwo amazone 4. Ni kuvuga iyo sentare cyayitirirwa izone imwe, amazone 3 nimanza abantu banduka ntaza kuzikorerako, ntabasha afise kuko iyo sentare ntabasha afise igishikaye. Kubwacu muri Arishoto hari hageze yuko muri Arishoto turaraba cyukuri, hari hageze yuko ubutungane busubirwamo kugira ngo habutungane bwegera bene igihugu, hatangwe habone intumbero amanyanga mu butungane kabisa urabona karenze, kuko twavuze atagi ubutungane maze mwese nta terambere, nta mahoro, nta ntwari beriro nka demokarasi. Mugani hari bwagere hari hageze mugabo ababishira mu ngiro babikoze batabanje kwiyumvira ibyo bakoze n'ingaruka zizokurikira mu kubishira mu ngiro. Akarorero ushinze sentare itagira ibiro, ushinze sentare atabacamanza bakwiye bahari, none n'abari bahari ntibari bakwiye, none bije yabonetse y'abashasha bazokwangacwa. Ico ari kibazo. Hari hageze kugukomeza ubutungane n'ubwo guhija mwene igihugu n'ukomeza agatakazira mu nda demokarasi. Mugabo ntiharagera kubwo kubura uburyo n'ibikoresho n'inyubako n'abazohakora abacamanza. Icabuze n'igiki rero abateza kuvyiga none bari ni kuri inoti gusa y'igihugu. Nico tuvuga rero sinzi nibibazo ntihari bwagere kuko iyo hari ikibuze cyateza kubanza gushigwaho inyubako ibikoresho n'abazohakora. Hari hageze kubwo gukomeza atakazira mu demokarasi. Mugabo abateza kubikora babikoze batabanje kuyumvira severe. Ndavye kuri amadose menshi nubakiye arondera yabuze yanyitse. Mpamviza amakenga mutungane, hari abantu bamwe babura ari manza bagatsindwa, ukaza kuzinyegeza kuzikisha kugira ngo ababo batsinze ntibaronke amahirwe. Ndafise amakenga yuko imanza amadose asaba kuzimbira. Dusaba yuko muri Arishoto rero mu kurungika amadosi mu masentare cyangwa amaparike azoba agiye mu mashasha, hazoba kuvyitondera n'abacamanza bahahora bakagira romise reprise, bakagira transfert officiel, basinye ujya mushashaje akavyakira dossier yaki zivuye muri sentare yice pariki, bakahara romise reprise kugira ngo mwene igihugu ejo agiye kubaza dossier yiwe ntibazombwiye ngo yarazimi, azobona aho yavuye n'uwa yakiriye, nahazoba yagiye mu kazi azobibazwe. Kuko bisa amakenga yuko abatsizwe benshi nafise imanza z'amanyanga bashaka gutanga igiturire bakazinyegeza canke bakazita kugira zizimangane, cyangwa bakaza kugira zimangane kugira ngo muburanyi ari mukuri n'ivyemezo yari yashizemwo bikazimira. Dusaba rero ko ba transfert officiel kugira dukinga ivyo bintu, n'uzoboneka abigize azoshafatwa hamwe n'izo mategeko. Umucamanza afise dossier wenyene akayisinyira kayihaye sentare yi okumugaragaro akabisinya kugira ngo bibazwe mu gihe nuwa zirose akazisinya kazirose mukinga bozita nabo zinyegeza no kuzimanganya ivyemezo n'amanimiro y'amadosiye kugira ngo bafashe abamenya abasuma n'abanyamanyanga. Urazi yuko mu Burundi batabuze n'abakomisiyoneri bazamuhisera kuba imanza mu bintu atari vyabo kugira abarenganya mwene igihugu, kandi ivyo bica bituma dovile usanga n'abapfunzwe bejeje bace baherayo ngo imanza zanyu twarazibuze ko vyabari kwezi bwahera. Izo ngingo nziko ndafata zizokwitwa ko zafashe nde, kuko umuntu afata ingingo kubera icari urwego rwaserutse umuntu n'urwego. Naje ariko ndavuga ngaha ariko ndagisho analyse siriko ndavuga nka bien ndayisaba ni Arishoto turi kiravuga n'urwego di coordinateur national turumvikana ngaha. None uwo muntu ariko acurubanza muri yo pariki itakiba nawe ubwe pariki ya Republika Bujumbura ntikibaho, sentare y'igihugu ya Bujumbura ntikibaho, pariki ya Republika Igitega ntikibaho, sentare y'igihugu ya Gitega ntikibaho. None umunsi ingwe afatwa na procureur ya Gitega agasinya ati ngo fe agitega pari procureur de la Republika Gitega muko wa sentare
ya Gitega ni Nyabaki ntibaho nurumva ibaho none umupira gwakora mu nakiri bisa cyo masinye muri cyo gihe basabirane baca batanga interime hagasinya ukungirije atikome sizero mu mutuwa hose interime ico kutungana ngo buce bagarara ngo arindire ngo azogwa abashasha utungane bagara ko utungane barafisa umuntu abajya gutungane babugize abacamanza barahari n'abagatisa niba bashini niba bagena ubunyene vyihuta niba batransfer niba babigire affectation vyihuta none ministre rega ntabakoze bari none ni president n'umukozi aza kubikora none ivyo none ni mushikangangira avuga y'umukuru w'igihugu ibituma ubwiye turamukeguye turakemushanganje nacapfira umukuru w'igihugu ati burya hari akantu twamenye nimba rafisa abahanuzi cenda abahanuye kiravuze muri cyo turahanura tutagirerera ndayitanze nibayikorere koko ntibibaho dushobora kumara kwezi atabutumwa dufise bumeze neza dufise aburimo aho niyo baragenda abo bagarari bafume bashira mu hose hakwigwe amacaro kitabandi mugabo kameme igihugu kibanda gifise ubutungane bwemeye n'amategeko n'abene igihugu bitura barafise ububasha ego no munsi ubutungane buri vide buragaragara ubutungane mu nabeshe buragaragara abahari hamwe nta bubasha bafise ufate nk'utwara paregisena y'nkuru ntango kubera haragace atwara yagumye itwara hangwa uwo umva naharenga ko bamushiriye karatwara ngorana umbe ose ntari hari twisuze itegeko ingingo ya 8 nayikorera nayigarukira nta ngorane nawe muhamwe nka parike bujuru Gitega ubanza teje none biriho rero nibashirwa disho bashasha byihute bimere neza kuko ubu ubutungane ko burakora ande urodora rwa amategeko atisuzwe karebo ko nshobora ubwitwa ubutungane uweza amategeko nabwo nashenzego bakora gusoma amategeko ko nshobora kubahiza nabo tutubahije ntaze ubutungane zihari abakoze mu bahari bajijwe ibiro by'amategeko ibi bimubwiye none babitegura murakoze jewe shize jamwe mfise kwitegeko burabazeho mazore yose ubutungane maze ko ubutungane ari karamuganda ribacura kwegeza ubutungane bene igihugu kandi bugakorana n'inzego z'igihugu bashoje zone ni byiza icyo tuvuga ati badushireho abagabo abakenyezi abashiganahe binyamu dushizeho kandi kubera tubona mu ntara zose z'u Burundi hashizweho igisata cy'ubuyobozi bujeje watakazira muntu mu ntara zose zitanu z'u Burundi nabikora babicizero kubera tubona nibakora neza neza cyakazira muntu no makomini hari departement y'igitagazira muntu kandi nabonye mu itegeko rigenga ico gisata ngo biyobozi mu ntara byazitsekazira muri ari some ndarifise baravuga yuko ubwo buyobozi bukukira ubushiganje bw'ubutungane amasentera yatwanga bazo bafise uburenganzira n'ubasha bwo gusupervisa ukwirikirana ibijyanye n'agatagazira muntu mu makomine yose urumva n'amasentera arimo no makomine no mu mazone ico ni ciza tuvuze agatagazira muntu rero ni vya bindi by'amanyanga amasentare amwe yarenganya bene igihugu akaza mu ndago zibe zishike mu ngiro ndibaza abantu baraba basorekorera natwebwe ndibaza yuko turi mashama agatagazira muntu turaraforsa gushika amazone kugira abaduserukira bakomere bigishwe babeho kugira twese tube ijisho ukuri turabe neza kutunga bakomere reka tuririza amaso mugabo abikora ni bande n'abantu hani nani dusaba abantu batomoye naho bigoye mugabo gerageza abagabo baracahari bashene baracahari abakenyezi baracahari si bose bapfuye